Uru ruganda rwateguwe n'ishirahamwe mu gifaransa bita Initiative Changement Burundi tugendera ubuntu. Novuga nti n'uruganda rwari rukenewe ko inyuma y'ibiringo bidasanzwe twabayemwo twiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, amashirahamwe yigenga yaragize ingorane abategetsi abayarongoye bamwe barahunga, abanywanyi babo barashwiragira. Uno musi rero kugira ngo dusubire kwicarana tubonane byari ibintu jewe nashimye ku bwanje. Ikindi kintu nashimye nuko iki kintu ibintu vya politike turimwo amashirahamwe yose yigenga ya société civile ntabibona co kimwe, ku buryo batabibona co kimwe rero kugira ngo bashobore kuyahuza uno musi, bashobore kuduhuza twicarane hanyuma tuvugane icokorwa kugira ngo duterere izi ndyane zihere. Novuga nti ni ikintu ciza cane, naho vyose tutabihurizako ni vyiza ko tuje hamwe tukaraba twese twitwa amashirahamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike. Mugabo uno musi ugasanga hariho abashigikiye ubutegetsi cane n'abandi ubutegetsi bwita yuko batabugwanya, bwita yuko amashirahamwe ubutegetsi bwita kabugwanya. Uno musi rero kubona twari kumwe no bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu hano, nibaza yuko barabona yuko amashirahamwe yacu turimwo atagwanya ubutegetsi, ariko dukeneye natwe guterera interano yacu nk'abarundi kwiboneka kugira ngo amahoro agaruke. Murabona ko igihugu kiri mu kajagari, kiri mu bwicanyi bwinshi, twifuza rero yuko amahoro yogaruka. Rero turashimye uru ruganda, twibaza yuko ni intango, ibindi bikorwa bizobandanya kugira ko amashirahamwe yigenga ashobore guterera, kubera turi mu Burundi, igihugu ni rwacu, uko kimera kose tuteza kurondera umuti, indyane zo zihari kandi tuteza gutora umuti.